Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe TWR Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi, munywanyi w'ibiganiro by'ishirahamwe TWR Radio y'u Burundi, muvukanyi mukunzi w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose, Michel Ntamubano namanyi gutegurira nkongera nkigushikiriza, ndakuramukije cyane, nkwifurije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo waganze mu mutima wawe. Ndahimbawe cyane kongera kuronka akanya ngo dusangire ano majambo y'Imana, kandi ijambo tuvugana ko uno munsi ni rivuga ku byo gucungurwa. Uko tuza kuvugana muri aya majambo rero, tuza kubona ko uko gucungurwa ari uko mu buryo bw'umubiri, kandi inyuma y'uko gucungurwa tuzohinduka abana b'Imana bwegu. Gucungurwa ni jambo dusanga cyane muri Bibiliya yera, kandi iryo jambo turisanga mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha. Mu isezerano rya kera turabona ko uwacunguwe yabohorwa mu buja yashizwemwo n'uwo afitiye ideni, kuko byamunaniye kuririha. Uwumurihiye iryo deni yababaye umucunguzi wiwe. Hatangwa ikintu kija mu gishingo c'uheranye kugira ngo yidegemvye. Iri jambo gucungura canke gucungurwa rifise inkomoko mu Giheburayo, aho rivugwamwo mu buryo butatu. Hari pada, ni gutanga ikiguzi cacungura umuntu canke cacungura igikoko. Hariho kandi irindi rivuga ryakoreshwa ari gare, hari gutanga ikimazi gicungura itongo. Ubundi buryo iki kiguzi catangwamwo nahakoreshwa irivuga kapare, bisigura gutanga ikimazi igisubiza agateka ku muntu, canke gukuraho umuntu igitutsi. Gutanga ikimazi gikura igitutsi ku muntu. Ni wacu mu Burundi hari ijambo dukunda gukoresha namba umuntu yafashwe nabi, bavuga ngo yamukuyeko agashambara. Ico gihe rero iyo ashikirijwe umuryango canke abashinga ntahe, baca bamuca indishi yatanga ikimazi kimusubiza ko agateka yateshejwe, kimusubiza ko agashambara yakuweko, yari indishi y'akababaro. Iyo tuvuze gucungura canke gucungurwa, uravye neza muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tubonamwo ugucungurwa inshuro zitatu. Inshuro ya mbere aho Bibiliya itwereka iby'icungurwa ni igihe Adamu na Eva bamaze gukora icaha, nk'ingaruka yaco baca baratahura ko bambaye ubusa. Kandi ico gihe ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana ica ibaronderera insato irazibaha ngo bambare. Rero insato yabahaye zari zivuye ku bikoko vyishwe. Rero kubw'ico caha catumye bambara ubusa, ariko Imana irabacungura kugira ngo bapfuke ubwo bwambure bwabo, yica ibikoko ibakuriramwo imyambaro. Uko niko gucungurwa kwa mbere kwa Adamu. Ugucungurwa kwa kabiri ni mu gihe Yesu Kristo yaza mw'isi akabambwa ku musaraba, abambiwe wewe nanje, abambiwe bari mw'isi bose, kugira ngo yishure ideni ry'ivyaha twakoze. Ugucungurwa kwa gatatu ni ukuzobaho ikindi gihe, nk'uko twabisomye aribyo tugiye tubandanye kugira ngo dutahure neza. Mu isezerano rishasha, Yesu Kristo niwe Mesiya yari yitezwemwo ugucungurwa. Mu rupfu n'izuka bya Yesu Kristo twakuweko ivyaha n'ingaruka zavyo, twaratsindanishirijwe. Hanyuma kandi Imana iratwiyuzuzako. Mu isezerano rishasha kandi ugucungurwa bisaba ikiguzi kitari ico mu buryo bw'umubiri, nico twita impongano. Ubuja bw'ivyaha ikiremwa muntu yarimwo bwasaba ko Yesu Kristo apfa ku musaraba kugira ngo tube abidegemvya. Rero uru rupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba ni ikiguzi, ariko utoharura mu buryo bw'umubiri. Unkunde rero mugenzi, dusome amajambo y'Imana dusanga mu kete intumwa Pawulo yandikiye
Abaroma igice 8 kuva ku murongo wa 22 tugeze ku murongo wa 23. Indanzi y'amajambiro avuga ngo iby'ubwiza tuzohishurirwa. 22. Kuko tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikababarizwa hamwe nk'umugore afashwe n'ibise kugeza n'ubu. Kandi si ico gusa, ariko natwe abafise ibyezu bwa mbere bya mpwemu, natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana, niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Nk'uko tubyumvise muri ano majambo, ugucungurwa rero twovuga kujanye n'igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba kugira ngo tube abidegembya. Rero kugucungurwa ni gukizwa ivyaha, ni gukurwa ko ibibi, ni gusubizwa ico twari twaranyazwe kubera ideni twari dufise. Iryo deni rero ryari iry'ivyaha. Yesu Kristo rero yaratwishuriye ideni. Ngaha havuzwe umuniho wabayeho kuva kera kandi n'ubu ukiriho, kandi uwo muniho ukaba uri ku bantu bose no ku bintu vyose. Umuniho uterwa n'umubabaro, kuko igihe cyo gucungurwa kitaragera, natwe abizera turacaniha, co kimwe n'abisi mbere n'ivyisi byose biracaniha. Nshuti yanje unyumviriza, wohava wibaza ngo aha harimo gushikuza, tuvuze ko tutaracungurwa, ariko gucungurwa mvuga ni ugucungurwa kw'imibiri nk'uko twabisomye. Rero uko tugenda twinjira mu majambo y'Imana turaza kubona rero ko hari ugucungurwa kwabaye, ariko hakabaho n'ukundi gucungurwa kuzoheruka. Ku murongo rero wa 23 hatubwiye ngo kandi si ico gusa, ariko natwe abafise ibyezu bwa mbere bya mpwemu, natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze ugucika abana b'Imana, niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Iyo tuvuze umushuzo, abantu na cyane cyane abakristo barabitahura cyane, kandi na Bibiliya igenda ivyerekana cyane. Umushuzo w'ivyeze vyari bishikanirwa uhoraho. Igihe ibyo umuntu yarimye vyeze, agafata bikeyi mu vya mbere vyeze akabishikanira uhoraho. Harabaho kandi umushuzo w'ivya mbere byavutse, ni kuvuga ico umuntu yoroye kivyaye ubwa mbere, ico kivutse gikuze cashikanirwa uhoraho. Bibiliya rero twebwe iyo tuvuze ko turi umushuzo w'ivyeze ubwa mbere, duca twibaza ati twebwe tweze gute, canke twebwe twavutse gute? Ariko twaravutse ubwa mbere. Intumwa Yakobo mukete yanditse mu gice ca mbere ku murongo wa 18, ano majambo aravuga neza ngo nk'uko yabigize imigambi ubwayo, yatuvyarishije ijambo ry'ukuri kugira ngo tube nk'ivyeze ubwa mbere mu biremwa vyayo. Hano amajambo tubwiye ngo yatuvyarishije ijambo ry'ukuri. Intumwa Paulo nayo mukete rya mbere yandikiye Abikorinto igice ca 16 ku murongo wa 15 aravuga ngo
nuko ndabinginze bene data muraza bo kwa Stefana ko ari bo batanguye mu banyakaya kandi ko ari bo bitangiye imbere gukorera abera. Ngaha izi ntumwa zose ko ari zibiri, Yakobo na Paulo, bariko berekana ingene umuntu aba umushuzo w'ivyavutse. Ni kubw'ubutumwa bwiza mu kuryakira hamwe no kurishira mu ngiro. Yatanze akarorero Paulo kuri uyu muryango wa Stefana kuko babaye abambere mu kwakira ubutumwa bwiza intumwa Paulo yabashikirije, ariko kandi nabo babaye abambere mu gukorera abera. Barakiriye ubutumwa bwiza, barabwizera, baca batangura gukora icubwo butumwa bwiza buvuga. Iyi ntumwa Paulo nyene mu kete rya kabiri yandikiye Abikorinto igice ca mbere ku murongo wa 22 aratubwira amajambo akomeye ahagira ngo kandi niyo yadushize ko ikimenyetso itugwatiriza mpwemu wayo mu mitima yacu. Kandi niyo yadushize ko ikimenyetso itugwatiriza mpwemu wayo mu mitima yacu. Paulo atubwiye ivy'ingwati ku Imana yadushize ko ikimenyetso, kandi ico kimenyetso kigaragara kuko mpwemu yera yabaye ingwati mu mitima yacu. Iyo tuvuze ingwati, abadandaza barashobora kubitahura kurusha, kuko muri banke igiye kwaka ingurane bakwaka ikindi kintu utanga nk'ingwati igishobora kwemeza vy'ukuri canke ikintu gishobora kongereza ivyizigiro muri barya barongoye banke ko amafaranga baguhaye uzoshobora kuyishura neza. Kandi ico utanze bisigura ko nivyakunanira kuriha ayo mafaranga bazoca batwara ico kintu. Rero ni ikintu c'agaciro, ushobora kuba itongo, ushobora kuba inzu canke ikaba umuduga. Rero ayo mafaranga ashobora kuyakoresha umugambi canke akayashira ahantu arindiriye igihe azoyishurira canke arindiriye ikindi kintu kizokorwa kugira ngo ayo mafaranga amwegukire. Ni nkuko kandi twotanga akarorero ku musore yashimye umwigeme agatanga ibisabwa byose, abavyeyi bakabitanga n'inkwano bagatanga, ariko ico gihe iyo bamaze gutanga inkwano ntibisigura ko uwo mugeni abaye uwo musore ntaramwegukana. Gushitsa igihe bazorangiriza ivyo byose bisabwa bakagenda kuvyemeza imbere y'amategeko, bakanavyemeza imbere mu rusengero, abakozi b'Imana nabo bakavyemeza. Ico gihe abavyeyi bacavuga ngo noneho rero umugeni wawe ari we mukobwa wacu turamukurekuriye. Rero ico gihe niho umwegukiye kuko ucumutahana ukamujana iwawe. Mukati ntumwa Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca mbere ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 14 haravuga ngo muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri, nibwo butumwa bwiza bwa kiza kanyu, mumaze no kumwizera niho mwashiriweko ikimenyetso, nico mpwemu yera yasezeranywe. Niwe ngwatira gituzohabwa kugira ngo ab'Imana yaronse ibacungure ngo ubwiza bwayo bushimwe. Ngaha Paulo abivuze neza ko hariho abacunguwe, kandi muri ko gucungurwa hariho iragi abo bantu bacunguwe bazohabwa. Kandi ikindi atubwiye ahantu ngo hari abantu Imana yaronse, kandi abo bitiriwe Imana yabaronse biciye muri uku kumva ubutumwa bwiza, mu kwizera no gushirwa ko ico kimenyetso canke mu yera ariyo ngwati. Ikiba gisigaye nuko Imana izobacungura kugira ngo ubwiza bwayo bushimwe. Unyumvirize neza nshuti yanje, wewe warabwiwe ubutumwa bwiza, warizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, uramwakira, kandi warashizwe ko ikimenyetso ca mpwemu yera. Kandi iyo mpwemu yera ni ingwati y'iragi tuzohabwa. Gushika kuri urwo rugezo twebwe turabi Imana, Imana yaraturonse, turabana b'Imana ko twizeye kandi kubw'igikorwa c'amaraso Kristo yavuye ku musaraba. Yamara uko kuba abana b'Imana ntikuruzura neza. Hari ikindi gihe, hari uwundi munsi turindiriye aho Imana izoducungura burundu, natwe tukaba abayo burundu. Dushishikare tuje imbere tubirabe neza. Intumwa Paulo kandi yatubwiye kuri wa murongo wa 23
mukete yandikiye abaroma mu gice c'8 yatubwiye ibyo gucungurwa kw'imibiri. Gucungurwa kw'imibiri ni kunaguka kuzuye k'umubiri uzoba uvuye mu rupfu no mu kononekara kose. Rero ku munsi w'urubanza umubiri uzovanwa mu mva, wambikwe ukutabora, hama wamuhezagiwe imisi yose. Ico gihe umuntu azoca yemerwa n'Imana akuwe ko imyanda yose n'ingaruka z'ukugwa mu caha kwa Adamu. Rero kuba abana b'Imana tuzovyegukira neza tutakiganzwa n'icaha. Mu butumwa bw'isuko bwanditswe na Matayo igice ca 19 kuva ku murongo wa 28 kugeza ku murongo wa 29, muri ayo majambo hariho ijambo rivuga ngo tuzoragwa ubugingo budashira. Iryo ni rindi ragi rya mbere nuko tuzoba abana b'Imana bwegu. Hama ikindi kintu kiri muri iryo ragi nuko tuzoronka ubugingo budashira. Mu kete rya kabiri intumwa Petero yanditse mu gice ca 3 ku murongo wa 13 haravuga ngo ariko nk'uko yasezeranye tureretse ijuru rishasha n'isi nshasha ivy'ukugororoka kuzobamwo. Tureretse ijuru rishasha n'isi nshasha ivy'ukugororoka kuzobamwo. Muri iyi si ya none ukugororoka kwaho kuragoye kuko umuntu yisanga yasubiye mu ntege nke, akisanga yasubiye mu vyaha ibyo yarahevye, akamaze imbere y'Imana yiyeza yamasaba imbabazi. Rero kukugororoka ko mw'isi ya none muri kino gihe ni ukugororoka kudahoraho, ukugororoka kutaramba, kuko umuntu aguma yanduye yongera yiyeza, aguma yiyanduza yongera yiyeza. Ariko mw'isi nshasha hazwaho kugororoka kuzuye kandi guhoraho, kuko umubiri uzoba wacunguwe kandi umubiri uzoba wanaguwe kandi umubiri uzoba wamaze kwambikwa ukudafa. Umuntu azoba yambaye umubiri utagipfa, umubiri utabora. Ijuru rishasha n'isi nshasha, aho niho hazoba ukugororoka. Mugenzi wanje urukumviriza kino kiganiro, kuko isi ya none rero yononekaye kandi kugororoka kwaho kutoba ukwamaho, niho tutahurira neza ko gucungurwa gukenewe cane. Igihe ubuzima bwumye, ubuzima bugoye, haba hakenewe urukiza. Ugucungurwa ni isezerano ry'Imana ryo kudukura mu bubasha bw'icaha. Adamu na Eva baragararije Uhoraho bumvira inzoka, kandi muri Edeni bari basanzwe bafitaniye n'Imana ubucuti budacika hamwe n'umunezero atacogereranywa. Bari bafise ukuganza nk'uko kwari kwaravuzwe muri Bibiliya yera. Kubw'icaha imigenderanire hagati ya Adamu n'Imana yaratosekaye, haca habaho ugutandukana, arico Bibiliya Yesu urupfu. Bibiliya rero iravuga igihe ubu bucuti, iyi migenderanire hagati y'abantu n'Imana izosubirizwako.
ico gihe abantu b'Imana bazoba mw'isi nshasha yimbuka cane kandi batarinze kubira intuguta canke ngo bahandwe n'amahwa yo mu matongo. Mw'isi nshasha no mw'ijuru rishasha nta rupfu, nta kurira kandi nta no gukomeretsa abandi. Hazoba amahoro yuzuye, amahoro musesekara. Ikirusha byose muri ijuru rishasha n'isi nshasha nuko Imana izoba mu bantu bayo. Yohana yaravyeretswe aravuga mu byo yahishuriye mu gice ca 22 ku murongo wa 3 ngo nta muvumo uzobukiriho. Intebe y'Imana na wa mwagazi izoba muri wa murwa, abashumba bayo bazokwama bayisenga. Nshuti yanje, niwiyumvire nawe ubuzima, niwiyumvire iki kibanza aho Imana izoba yicaye ku ntebe yayo iri hagati y'abantu bayo kuri wa mugwa wera Yerusalemu nshasha, aho abantu b'Imana bazokoranira. Abanesheje uzoba ari umunezero ataco wogereranywa. Nta kintu gicafuye kizokwinjira mw'isi nshasha n'ijuru rishasha. Nta giti kigeragezanya canke inzoka igerageza bizobayo. Eva araraba amaze kwinjirwamwo na wa mugira wa yanzoka, abona ngo ico giti ni ciza cane, ngo nico kwipfuzwa. Mw'isi nshasha no mw'ijuru rishasha nta giti kizoba kigerageza abantu kizoba gihari ngo gitume abantu bacifuza ngo bibatere gukora icaha. Mw'ijuru rishasha no mw'isi nshasha hazobayo uguhimbaza no gutazira gusa. Iyi si yaguye izoba yanaguwe, izoba yacunguwe. Mu gihe ca none mu Baroma 3 ku murongo wa 10 bavuga ngo nta mugororotsi ariho, eka nta numwe. Ko atamugororotsi numwe ariho uno musi, wumva umuntu yoja mw'ijuru gute kandi atabugororotsi buhari? Ni mpaka umuntu azobe yacunguwe, acunguwe n'Imana ngo yibere mu bwiza bwayo ibihe bidashira. Nshuti yanje unyumviriza, wewe uri kuraniha, twabonye ngo kuko mw'isi ibyaremwe byose binihira hamwe, umuniho mwiza wemerwe imbere y'Imana ni igihe umuntu yoniha anihishijwe n'icaha yakoze, arimo yicuza agomba gutabarwa ngo yihane. Ariko iminiho y'imibabaro itewe n'ubuzima, ubukene, indwara, ibigeragezo impande zose, ibyo byose Imana irabizi. Ikigomba gusa nuko bitandukanya n'icaha, ukayigorera ku mutima wawe. Hariho umunsi ibyo byose bizokurwaho ukazovyibagira nitwagira ibudapfa. Ariko tukiri no muri ubu bugingo, Imana ntibiyinaniye kuduha ibyo turya, Imana ntibiyinaniye kutwambika, Imana ntibyoyinanira kuduha amafaranga, Imana ntibyoyinanira kuduha ubwenge abanyeshuri akiga batahura neza kandi bamenya, Imana ntibyoyinanira kuduha ubuzima bwiza. Ariko tubanze tugwana urugamba rw'icaha tururangize turuneshe. Iciza kirimwo nuko muri iyo miniho uhora hatigeze aduheba, ntiyadutaye. Yavuze ngo sinzoguta, sinzoguheba, sinzoguhemukira. Gumya ibanga kandi urigendere. Ni jewe navuze kandi ni jewe nzobikora, niko Bibiliya ivuga. Yesu ntari kure yawe, Yesu ari hafi yawe, ni umutabazi wawe, ni umwami wawe. Ni wongere umuha ikibanza gikwiye mu mutima wawe, kandi ukirindiriye ko uronka umugisha w'ibyo ukenye. Arabanza guha amahoro mu mutima, kuko uzoba witandukanije n'icaha, ukamuha ikibanza, mpwemu yarakongera akaganza muri wewe. Dusenge. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, turagukengurukiye ko waducunguje urupfu rw'umwana wawe w'ikinege ku musaraba. Ibyo byabaye uko kugira ngo dukurweho amadeni y'ivyaha, ntitubeho tukiganza canke tuganzwa n'ivyaha, tuganzwa na Satani, ngo ariko tubeho tuganzwa n'uwaducunguye. Ntitube tucirongorera mu byipfuzo byacu bipfuye, ariko ngo tubeho turongorwa na mpwemu yera. Yamara abantu bahisemwo kugenda bidegemvya mu buzima bwabo bwo ku munsi kure yawe, bagatwarwa n'ibihimbara imibiri yabo bikayinezereza. Ni kenshi tugenda tukuratsa kuko tuva mu mabwirizwa yawe tugahusha inzira. Byatumye tubura amahoro, byatumye twama mu miniho. Uyu yanyumvirije ashobora kuba ari mu bigeragezo bitandukanye,
ariko uko agucururiye umutima nanje nifatanije nawe gusenga kugira ngo nawe umugarukane kumuwawe mutima. Bya biganza byawe bihezagira byongere bimukoreko. Bya biganza byawe by'ubushobozi bikiza byongere bimukoreko. Umukure kwica icago c'indwara. Umukure mw'uyu muriro uri kurarurumba mu mubiri wiwe mu izina rya Yesu. Uhoraho Mana nzima, tabara abantu bawe, wumva gutakamba kwabo, wumva kuniha kwabo, ubaha iby'imitima yabo yipfuza. Umwuzuza amahoro, umwishuririra ideni ryamubaye ko ikigeragezo gikomeye, kandi uyu afise ikigeragezo c'imibereho aho kuba. Uhoraho umubera inyishu. Urakoze kubereye inyishu umuntu wese mu ngorane afise, kandi urakoze kw'intahe ziwe zizoza imbere yawe n'amashimwe avuye mu mutima wiwe biguhesha icubahiro mu kubikora. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Nshuti mukundwa wanyumvirije, ndagushimiye kwa nteze yompi, kandi ndizeye kunshingira intahe ukamira uburyo amajambo yagufashije, kandi ufata ingingo zo kugendana n'Imana, uyinezereze nayo kunezerererwe, uzoronka ibyasezeranywe. Naho ubutaha Uhoraho aduhana umugisha. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungwe ku butumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.